Hari imyidogo itari mike mu banyagihugu biyunguruza bakoresheje imodoka rusangi bava hagati mu gisagara ca Bujumbura baja mu bice bitandukanye bigize igisagara. Akarorero n'abanyagihugu biyunguruza muri ubwo buryo bava mu gisagara hagati baja mu Gasenyi, aho bidoga ko abatwara iyo miduga bihaye ububasha bwo kuduza ibiciro kuva ku mafaranga 650 yashinzwe na leta bakaja ku mafaranga 1000. Ivyo bakabikora babanje guhindura igituro kizwi ko gihagararamwo izo modoka. Umunyagihugu twaganiriye yamenyesheje ingene izo modoka zikora, aranasaba ababijejwe ko bohagurukira ico kibazo. Twebwe dusanzwe twiyunguruza dukoresheje amabisi ya Gasenyi Mirango Rompwe. Izo nazo leta yashinze igiciro c'650 ko arico twokwiyunguruzako, ariko mu misi heze twabonye abakoresha amabisi ya Gasenyi baza batubwira ngo ni gisandema bagaca baturisha 1000. Usaba ko leta ivyo bintu bibagurukira kuko turizeye neza ko bidaciye mu mategeko. Emmanuel Ndayiziga ajejwe umutekano ku gituro c'imodoka zija mu Gasenyi no mu Buterere yamenyesheje igituma ivyo biba, kandi aremeza ko abarongozi b'igisagara atavyo bazi. Impamvu biva ko ni muri rikena ry'ibitoro. None ko tumaze mu imisi ngira isomeni iraheze ata gitoro bita essence kiboneka, haboneka amazutu. Mu Gasenyi rero hari ikibazo caduka kubera ubwo bwishi bw'umurongo bacapakira aho bita gisandema, ariko iyo gisandema ntizwi n'amategeko. Ivyo mpamvu bavuga ngo ashaka 1000 ntituzi natwe vyavuye tubona biba gomera nta n'ivyizi kuko na leta ubwayo ntaco giciro ntacizi, niyo parking ntayizi, itegereza ikibona igihano giteza kuboneka nyine kiba kihari, kurumva ko uwofatwa Yohana. Mwomenya ko imyidogo atari iyo gusa, kuko hari abandi bidoga ko imodoka rusangi zitagishikana abiyunguruza mu bibanza zategerezwa kubashikanamwo.